Ibi bintu 10 ngiye kukubwira wakabaye kuba warabimenye ukiri umwana, ariko n'ubundi nimba umaze gukura ntacyo bitwaye. Bimenye nimba ari witwaye nabi kubera ibintu utabizi uhita wakosora. Ibi ni ibintu udasanga ku ishuri cyangwa gusange ahariho hose, ahubwo ubisanga ahantu hake. Ubwa mbere manzi urabe neza nshuti yanjye ko wakoze subscribe cyangwa se abone, ukande like, ugiye partage kugira ngo tubane buri munsi. Banyita Elisixinde. Ikintu cya mbere wakagombye kuba waramenye ukiri umwana, wakagombye kuba uzi yuko mu buzima ibyiza bitigera byizana, ahubwo utegereza kwibirira icyuya. Ubwa kabiri wakagombye kuba waramenye yuko abisi atabwo bakwitayeho, ntabwo ibyawe bibaraba, ahubwo ibyawe niwe ubwawe utegereza kubiteza imbere. Hanyuma nugira aho ubigejeje bityo ukiyubaha, bizotuma nabo bakubaha kandi bagire n'ibyiza bagukorera. Bityo aha ni naho havuye wa mugani ugira ngo abavyinshi bazokongererezwa, ababike nabo bakwe n'ivyo bari basanzwe bafise. Muri make kuri nosi atacu urigezaho nta nico isi izoguha. Abisi atawurigeza naco bazoguha, kuko abisi bakunda bafise kandi iyo ufise baranaguha n'ibindi. Gatatu, ntabwo uzohita winjiza amafaranga menshi, miliyoni n'imiliyoni igihe uzoheza ishuri, kuko nuheza ishuri uzosanga naho urugamba ugiye gutangura nyuma y'ishuri nago rutoroshe. Muri make uzosanga bitandukanye nuko wabiziga, kuko abantu benshi bakiri ku ntebe y'ishuri kubera kurya kuntu uba wirigwa wicaye ku ishuri, uva ku ishuri utegurira ibibazo bizokurikira ku ishuri, ubona umenga hamwe woronka umwanya wo kwirigwa uri ready muhira atacu uriko urakora kigupanze bize nk'ishuri. Wava wiyumvira ngo igihe wamaze amashuri uzoca winjiza amahera menshi ku munsi. Oya, suko bimeze, ahubwo naho hari byinshi uzosangayo bikugora nk'uko nyene ishuri rya kugora. Rero ibi navyo wakagombye kuba warabimenye kugira ngo n'igihe uzoba uri ku ishuri urose occasion yo kugira akantu winjiza, ndavuga mu buryo bw'amafaranga ukinjiza, kuko n'igihe wavuye ku ishuri ntiwibatse ngo bizokorera ku buryo uzokwinjiza menshi ku munsi. Ibi rero nimba wowe kiri umwana n'amahirwe yawe, nimba utarakora ngo ushike mu myaka 30 n'amahirwe yawe. Ubwa kane, ukiri umwana canke ukiri umugwaruka utarakura, wakagombye kuba warumvise ko ibyo wiyumvira cyane cyane mu bantu bagukikije, yaba ari umwarimu wawe cyangwa uwundi muntu aguha impanuro, nimba wiyumvira yuko cyangwa umubona neza, nimba ari umubosi wawe cyangwa umwarimu wawe, ukawibona neza ko uyu muntu ari umuntu ukomakomeye mu bintu byo guhanura cyangwa byo guterera ivyiyumviro, uyu muntu ukabona neza ko ashoboye, ntiwihute gutandukana nawo ataho arakugeza. Wabugombye kumenya neza guhera ukiri umwana yuko nubona umuntu ko ari ikintu yokugeza ko utegereza gukora icyo ushoboye cyose, icyo vyagusaba byose, uyu muntu ntumumve impande ataharakugeza. Ubwa gatanu, wakagombye waramenye ko gukaranga imboga cyangwa se guteka uri umusore atari igisebo kuri wewe, kuko basokuru bawe, ndavuga abakubanjirije, hari byinshi bataronka wewe uronka, navyo babirose babifata nkaho umenga ni impano ikomeye cyane. Ibi rero kuba wewe byose ubibonera mu mwanya kandi ukabibona atakintu na kimwe utanze, ntibitume wiyumvira yuko rero guca mu gikoni gufasha abandi cyangwa se gukora ubuzi buciriritse kuba ari ukwisuzuguza, kuko hari byinshi uzobona nk'amahirwe mu maso yawe abakera batabona,
gatandatu, nimba ukoze ikosa wowe ubwawe ntuhave widoga ugire ngo ibi kuba ndabiguyemwo byibuze iyo abavyeyi banje barandeze neza bakanyigisha kwirinda amakosa ntabwo mba ndabiguyemwo. Ibi uzoba wihenze cyane kuko iryo ni ikosa ryawe ukoze kandi nta muntu n'umwe adakosa. Ntukidogere abavyeyi rero cyangwa ngo widogere ikosa, kuko gukora ikosa ni umwanya mwiza wo kwiga. Nibishika rero ugakora ikosa ujye ugira icyo ukuyemwo, ugira icyo wigiyemwo, hanyuma wibandanirize. Ikintu kigira ndwi wakagombye kuba waramenye kuva kera utaravuka, abavyeyi bawe ntabwo bari bahangayitse nk'uko bahangayitse uyu munsi bakubyaye, kuko kera bari babayeho batuje ataguhangayika ngo none ngo umwana wacu n'umunsi ajya gute, ni gute yokwama abaho yishimye, kazoza kiwe kameze gute, twokora iki kugira ngo yamane umunezero. Ibi bibazo vya buri munsi ngo none ahari amerewe ate, ni iki kiri kuba ku buzima bwiwe, ibi ntabyo bari bafise kera, ahubwo byaje nyuma yuko wewe uvutse. Niyo mpamvu mbere yuko hari ikintu uzokora mu buzima bwawe, yaba mu iterambere ryawe, igihe cyose uzokwame wibuka neza yuko abavyeyi bawe baciye muri byinshi ku bwawe, bababaye kenshi ku bwawe, bityo uzokwame wibuka kugira nabo icyo ubasubiriza mu nkoko, nubwo utoshobora byose kubisubiza mu nkoko, ubakorere neza mu iterambere ryawe. Mbere yuko uvuga ngo ngira mpanganire gushika kure, umanze urabe neza ko abavyeyi bawe utabateye kubabara kandi utanabateye guhangayika. Cyane cyane ntugakore ibibababaza, kuko uzoba utumye bababara doublema kurusha uko bababaye kera, ahubwo uzukora ko ushoboye kose ubanezereze, babone yuko igihe bababaye ku bwawe batagitakaje. Ikintu cy'umunani waba ugomvye kumenya kuva kera ariko n'ubu nta mahirwe aratakara, nuko ubuzima ntabwo bugabuwe mu bice nk'uko abantu benshi bavyiyumvira. Ntabwo ubuzima buvuga ngo reka ngere kuri iki ngere kuri kiriya nk'uko umenga n'amapakiti. Ubuzima ni uruhererekane, buri kintu gikwega ikindi. Bityo rero ikintu kizogutabara ni ukuba umukozi mwiza muri byose kugira ngo ushobore kuzogera kure. Ubw'icenda, ivyo ubona kuri televiziyo, rezo sosiyo, Facebook, YouTube, Twitter n'ibindi, burya buzima ubona abandi basayangana cyane cyane ko atawupostinga ari mu buzima bubi, bijya ntabwo ari bwo buzima babayemwo. Bajya ubona bagutera kwama wiyumvira ngo none kubera iki je mbayeho uko abandi babayeho kuriya, bijya ntabwo ari byo. Benshi muri bo bajya ubona kuri rezo sosiyo bakagutera icyo no kwita inyota yo kugera aho bari. Kenshi na kenshi uzosanga ubuzima bakwereka atari bwo babayemo, ahubwo uzonasanga babayeho nabi kukurusha. Rero bityo ntugahangayike cyangwa wumve kumenga ni ubayeho nabi kurusha abandi bivuye ku byo ubona kuri rezo sosiyo, cyane cyane ko ibyo ubona kuri rezo sosiyo kenshi na kenshi usanga atari nabyo, ahubwo bajya baba bafise ubundi buzima babayemwo batemera gushira kuri rezo sosiyo kuko bazi ko budashimishije. Ubw'icumi, ba mwiza muri buri kintu cyose, bera mwiza buri muntu wese, ubere inshuti buri muntu wese kugira ngo imigisha n'imihezagiro ikubeko, cyane cyane ko muri nosi utagira umugisha ataco uzogerako. Nibaze ko ibi bintu 10 inshuti yanje hari ikintu gikomeye ubikuyemwo. Ni ibintu wakagombye kuba waramenye ukiri umwana, ariko n'ubu nimba umaze gukura ntacyo bitwaye. Gira icyo ukosora nimba muri ibi hari aho usanze waritwaye nabi. Ndabakunda cyane, banyita L6 Sinze. Nimba waramaze gukora subscribe turagushimiye cyane.
nimba utari wayikore ikore nonaha rero, kugira ngo tubandanye tubana buri munsi. Kandi mwebwe mwakoze subscribe namwe muyikoze nonaha, nimwe bantu b'ingenzi cyane mudutera intege, mutuma tubona ko hari abo turi kuganira. Ndabakunda cyane.